Ladies and gentlemen, karibuni kwenye platform zetu. Jitambulishe. Kwa majina naitwa Asha Jafari, mzaliwa wa Jimbere, Burundi. Nimezaliwa tarehe 10 mwezi wa 7 mwaka 1998. Nacheza katika timu ya Tanzania inaitwa Simba Queens. Pia ni captain wa timu ya taifa ya Burundi. Nitwa ariko benshi bazi ku izina rya Nela Junior. Nkaba navukiye mu Bwiza. Natanguye gukina muri 2010. Aba navutse le 17 Novembre 1999. Nina mugwi wa Yanga Princess uva mu gihugu cha Tanzania. Nkaba nkinira Intamba mu rugamba y'abigeme. Nimeanza kucheza mpira mwaka 2000. Nilikuwa bado mdogo sana, nilikuwa nacheza na wakaka zangu. Jimbere narabiryohewe kubona abandi bariko barakina, nabona abahungu bakina, naje nkagenda ngakina umupira w'amashashe. Haraje mu mama ico gihe ndibuka ari muri 2010 araza ansanga ndiko ndakina n'abahungu. Niyo munsi yanwaye muri equipe, nangura gukina ivya equipe. Sasa unasikia aje uko msichana wa kwanza Burundi unakatisha tiketi ya kwenda CAN? Tunajisikia faraja sana kwa sababu ndo mara ya kwanza tumecheza mpira kwa miaka mingi sana, tulikuwa tujapata hii nafasi. Ndaryohewe gose kuko ni guteza imbere kwanza igihugu, kubona uri mwigeme, kuko si bari benshi bari bifuza gushikana igihugu cyacu muri CAN, ariko nabwo babishoboye, ariko je narabishoboye. Ndaryohewe gose. Ariko tuvuganye kuri vraiment, igihe mwako muratsinda Djibouti, hari kigongo nakikeya mwabumvira? Oya, na kigongo twabumvira kuko bakubwira iyo umaze guhura n'abantu basumba batsinde bishoboka byose, kuko nundi munsi bazoze bagutsinda. Mu rukino rw'abahuje na Djibouti waratsinze ibitsindo 3, hanyuma waratanye umupira, mbega hoho warawugurishije cyangwa wawukoresheje iki? Ego naratanye umupira, oya sinawugurishije. Nari nifuza ko no utanga muri equipe natanguye ko gukina, ariko equipe ubu nairiho umvuri muhira gusa, ni kado nahaye batoyi banje kuko ni kintu bansaba misi yose ko noba. Prime ya match ya 500,000 francs iliwafurahisha au mnangoje ya zingine? Kiukweli naweza nikasema sio sana kwa sababu soma matarajio yetu kupokea hicho, kwa sababu tumepewa maneno mengi mazuri, tumeambiwa vitu vingi vizuri, tumeahidiwa vitu vingi sana vizuri, lakini sijategemea prime ya 500,000. Kikweli labda kuna mengine mazuri yanakuja. Usingecheza football ungekuwa nini? Ningekuwa mfanyabiashara. Badandaza impuzu. Soka la Burundi kwa wakina dada inakosa nini ila iwe soka la kulipa? Inakosa ubora kwa sababu viongozi wengi hawalifuatilii. Hawalifuatilii kabisa. Laiti ningekuwa ninafuatiliwa, nahisi kungelikuwa na mpangilio mzuri zaidi na malipo yangekuwa yanaonekana. Mbele ya kwenda kucheza Tanzania, ulikuwa unacheza wapi? Vipi? Nakinira Fofila PF. Tangu uende kucheza Tanzania, una kitu ushafaidika? Ego. Naweza nikasema vipo tena vingi sana. Ego kandi kinini. Uravye Tanzania imigwi hariya ni imigwi ikomeye, iraguha experience nini, kandi hariya bafata umupira nk'akazi. Urumva tugiye hariya tuba tugiye ku kazi. Sico kimwe no ngaho usanga ariho bamwe usanga bariko bariryohera, ariko umaze kuronka avantage yo kugenda hariya ubugiye nko ku kazi. Shamra kati ya Simba Queens na Yanga Princess yiko je? Niseme nacheza katika timu ambayo ina jina kubwa kwa upande wa wanaume, na vile vile kwa upande wa wanawake. Ikifikia mechi ya Simba na Yanga wanachukulia vile vile, wanaipromote vile vile kama za wanaume, mashabiki wanakuja, yani inakuwa kama vile vile dabi ya wanaume. Mu nkino zimaze kubahuza mwebwe babiri, ninde amaze gutsinda uwundi kenshi gose? Novuga mu gihugu cha Tanzania ni Simba, ariko mu gihugu cyo mu Burundi imigwi twakinye mu Burundi ni jeyo muri Fofila PF. Ibisanga vya mbere vraiment bimaze kubashika muri football ni vyaye? Ikinovuga ko ari gisanga yari finale ya Fofila na PVP, ari finale benshi banyiteze ko byinshi no gukora muri iyo match, ariko
narakomeretse ndababara bimwe birenze, sinashobotse gukina ngo urukino ndarumare, vraiment byarambabaje. Nico gisanga cya mbere cyanshikiye mu mupira. Mbega mu kibano mugitangura gukina bababona gute? Ubu ho mwaramenyekanye babafata gute? Ubwa mbere hari amajambo akavuga ubwo gukina umupira w'amaguru bakina abahungu gusa, urumva bavuga byinshi, bakazana amajambo mu bavyeyi, ariko abavyeyi ni babumvirije. Ndashimira Imana, umuryango wanje urasapotinga umupira wanje, so barankundira akazi kanje. Mu myaka 5 gusa wibona he? Nibona kure. Sinkeneye umupira wanje uherere muri Tanzania, nkeneye ko washika kure birenze, nosoka ibihugu byo hanze. Najiona kama nitakuwa superstar hivi. Muri CAN mutwemereye iki? Icyambere coco boguma badusapotinga ko tugiye guhura n'ibihugu bikomeye za Cameroon, Nigeria, zaramaze kumenyera zijya higanwa, ariko tubwe n'ubwa mbere, ariko nziziye ko natwe dushoboye, kuko nitwaye gushika hajya tudashoboye. Icyo nobabwira tugiye kubikora kandi tuzobanezereza. Nakahe kabo mutera abakobwa bafite talent bashaka gukina football? Bumvije amajambo y'abantu niboshika ku ndoto zabo, bamenye ko natwe abigeme dushoboye, ko umupira ari akazi. Bafise talent baze begera abakoca babigishe, itala zabo ziboneke kurenza. None abakobwa bakina football barasaba sheri? Yes, kama mimi nipo kwenye mahusiano. Ego, ngaje ndafise umusheri wanje. Igitsindo cawe ciza niki? Ni match twakinye yari finale ya PVP na Fofila yari Makamba première dame. Goli la kwanza ambalo nimefunga Yanga. Nivyaye bisanga bishikira abakobwa bakina umupira w'amaguru? Ibisanga no vuga ni kujya nyene twebwe usanga imibiri yacu bwa mbere yoroshe, ugaca usanga nk'uri kurakina match ugize bigiye byo gukubita swata, ugasanga abafana barakomye induru. Tuge dufise imitima yoroshe, usanga nk'umwigeme ashavuye mu kibuga canke yagize ingorane, ugasanga nyene naryohewe. Sico kimwe n'abahungu babona ko byose ari sawa. Mbega mu bishozo murakina? Yego turakina, ariko bivana n'umubiri w'umuntu. Ariho bamwe usanga bababara, ugasanga ntibashobora kwinjira mu kibuga ngo bakine, ariko kubwiwanje ndakina kandi nyina neza. Twambie mchezaji wa kwanza unakubali duniani? Lionel Messi. Neymar Jr.